twe twari mu mugwi wahora ukinira i Bujumbura tukaba twarashimye gufata intumbero yo kudugana mu ntara ya Muyinga aho dushaka dukine mu cicaro ca kabiri. Twari dusa nk'abantu bakiri bashasha aho batari bwatumenyere mugabo haje umuntu yari kararengana abantu baramubona. Twebwe rero abafana bari yegeranije baratubwira ati twe turashaka yuko twogira urunani rw'abafana. Ari naco gituma rero abafana ubwabo basavye iyo ntumbero, hama natwe rero dufata iyo ntumbero tubavuga teka tubaherekeze mico gikorwa kugira tubakurikirane ntihagire ikintu kidasa nico dushaka buhava bakora. Ni naco gituma rero kuri uyu munsi abafana bari bavuze ati turakeneye kwitunganya tugira umunsi mutwereka abakinyi dutora inzego hama dutangure championnat turi kumwe tuzinanye. Shimira Imana Patrick Koche Batazira Icegera ciwe Sengiyumva Jean Marie Kabadi arenguke Kabadi umuganga Ndayishimiye Emile akurikirana amagara y'abakinyi Capitaine Bashira yishize Sebastien numero 6 muzokoma mu muramba numero 6 muko bameshmeje Icegera ciwe Nyandwi Inosa azokoma yambaye numero 17 n'amashimeshe cyane kwa Inosa Hariho abanyegori umunyegori wa mbere Ndikumana Peter Mashenzi karibuni sana Umugabo wa kabiri Nahimana Rashid Maube azokomanda numero 16 namba 6 umusanyi wa gatatu Ndayishimiye Parfait umwana kiri muto cyane ariko yavura mu academy muri academy muto cyane azokomanda numero 23 ngamubonye cyane abakinyi n'abakinyi nyuma hariho umukinyi w'igihanga yitwa Kwani Andre Pascal you are welcome akurikira Ndikumana Maze azokomanda numero 18 amashimeshe cyane akurikira Bigirimana Sulemani Eringo abo bose nakini nyuma maze barabara neza Eringo azokomanda numero 3 akurikira Nyandwi Inosa Musomba Edouard kininyuma Musomba Edouard azokomanda numero 15 igihanga ni Edo Darubos abakina hagati rero ariho Ndagijimana Fabrice azokomanda numero 8 Fabregas akurikira Muhoza Kaka Ramadan karibuni cyane azokomanda numero 17 akurikira Bilal Biro azokomanda numero 12 akurikira Mugisha Heritier azokomanda numero 11 Heritier amashime cyane kwa Heritier Akimana Moto Heritier ni kategori umugabira mashime cyane akurikira Hakirimana Jules mukinyi w'ibigango Jules mubakinyi b'abasatirizi rero muzoza murabona Bizimana Valentin Nestor azokomanda numero 9 Il y a un autre joueur qui s'appelle Yaro Junior le mukinyi avuye muri Côte d'Ivoire Yaro Junior aramukinyi musaba mumenyereye Ndoro Israel akurikira mukinyi yitwa Mushaga Patro Junior Patro Yusufu
ejo ntazofata urugendo nawe nyene ahava musengera cyo kumwe na ekipe bazogira urugendo rwiza n'amahoro. Arakurikira Nshimira Imana Frank akina inyuma. Akurikira Igirubuntu Cedric nawe akina hagati. Akurikira Ndomboro. Ubu rero agomba hanze abakinyi ba nyuma hariho umukinyi yitwa Romeo umwataka w'igihangange tugenda ko reba azabarongoye azoja Ingozi aho bukera ku wa gatandatu itariki 8. Kubera rero urukundo twebwe dufise ntidushaka gushigikira niyo iri gusa dushaka Star itera imbere twebwe zosoma icyicaro cya gatatu zitera imbere ari umukinyi yavuye muri iyi nite kurukundo twaba tumugerageze nawe impano yiwe ntiyatera imbere azoba n'umukinyi w'intara n'umukinyi w'igihugu bindira we mumenyereye muhinga yitwara nimurambiwe rero hasigaye rero umukinyi wa nyuma yitwa Musa ashike hanyuma babasengere icyo batangura Musa igihangange gikomeye cyane. Abarero bazogenda baretse umugwi Ingozi aho bukera itariki 7. Nico gikorwa rero twatanguye uno munsi turagiye intumbero murabona igihugu kiradukurira amategeko turayubaha hari ku wa gatandatu twatanguye ku bikorwa rusange. Dutangwe ku bikorwa rusangi turaheza turabandanya turashika ngaho ku kibuga hama rero harakurikira ibikorwa byose haba gutora haba kubereka abakinyi. Ubu rero nkuko mubibona amatora yaheze hariko haraba urukino ruhuza uwo mugwi nyene abakuze n'abato. Nyuwo iri n'umugwi w'abana kandi twakubwiye ko ari umugwi mushasha mugabo ufashwe mu mugongo n'uruganda rwitwa Crown Royal. Kubinyobwa respect igitangaza ubuzanjabuka zihingurirwa mu Burundi na Crown Royal mu gisagara ca Muyinga Ehamarikeur Burundi waragi ubwoko butandukanye Simba waragi Simba wanyikavuduka brand n'izindi n'imivinyu akuki akarusho wine agatsama wine akandi wine sangira wine na tamtam wine. Crown Royal ifise na furaha tangawizi juice
kakaji gafasha cane umviriza kabirya ehe mulondo juice mulondo wine biganwa mu mizi ya cagiti rurangiranwa mu gukinga no kuvura indwara zitandukanye na zimwe zananiranye citwa mulondo. Crown Royal ivyo binyobwa byose mubisanga mu ntara zose zigize Uburundi kandi ukunywa n'ukwigerera mu Burundi bwose tunakubali. Crown Royal rero isanzwe irongowe novuga na nyakubahwa Niyibizi Ismail Apollinaire, akaba afise intumbero yo gufasha umuntu wese afise impano. Kenshi impano zikunda kuboneka mu abana bakina imipira, mugabo hari impano zindi tudakunze kubona, abaririmba bafise ubugenegene. Abo bose umuntu agaragaje ubwo buhinga baragerageza bakabafata mu mugongo. Ni muri iyo ntumbero rero na New Oil kubera ifise abana bafise iyo mpano yafashe intera ya mbere yo kugira ibaherekeze, niyo ibafasha, niyo ibaha iyo myambaro, niyo ibaha imishahara. No kuvuga rero gikorwa cyose bagira Crown Royal tegerezwa kubaherekeza. Umuyobozi rero mukuru wayo Niyibizi Ismail Apollinaire, ni nayo ntumbero afise ngaha mu ntara ya Muyinga. Atari kuvuga ngo nugukunda uwo mugwi gusa, umugwi wose ushoboye kuba ufise iyo mpano, utavuga ngo nuwahehe barabafasha. Ari naco gituma ku ngorane umugwi witwa Unity wagize ugakorokera mu cicaro ca gatatu, naho harimwo gahunda, harimwo programme, urutonde rwabo rwo kubafasha bisanasane basubire baduge, maze umupira ube gahuza miryango mu rukundo mu bumwe, ata bintu bimwe avuga by'ubupinzani, mugabo dukina ico bita football harimwo fair play. Kuko iyo imitima isanasanya abantu bagahura bagahuzwa no mupira, yego ni ikintu ciza. Hari ikindi kintu bubaka, hari ivyumviro, kwa guhura bya ivyumviro bikaja hamwe, hari ikintu vyubaka kirengeye ya football twese dusangwe turabisha amaso. Ni muri iyo ntumbero rero na Crown Royal nayo ifasha mu bikorwa abo bana barimo. Kuba bavuze ko bakeneye gukora ibikorwa rusangi, bace badutiza imiduga yabo yo mu ruganda, iradupakirira iyo novuga kariyeri kugira dushobore gusanza muri kijya gikorwa by'ibikorwa rusangi twa dufise uno munsi. Tugira amahoro n'urukundo mu bafana ba New Oil. Ndabibona byarateguwe n'ukuri bihagije, murabereye ijisho. Nagoma ndabasabe mwikomera amashi. New Oil tupa murakoze cyane. Jewe akazina kanje nitwa Nijimbere Claude. Nyakubahwa Niyibizi Apollinaire Ismail yaranyizeye muri uno mugwi yatanguje, angira umuhanuzi wiwe, nkaba njejwe ndi president wa tekinike, nkaba ndi secrétaire général w'uwo mugwi. Murumva ni icubahiro kinini yampaye. Ndabasabye namwebwe ko banyizeye, namwe munyizere munyumvirize. Igigiye gukorwa ubu twateguye, twarasizeho umugwi w'abana bakiri bato, abakuze, abari muri deuxième division, abari muri troisième n'abari muri cadet. Murababona bicaye hajya. Abashobora kuba bari kure mwahaguruka mukabaraba. Muhaguruka. Icya kabiri hari inzego zatowe ziri muri staff y'uwo mugwi wa New Oil. Ngiranze ndabavuga amazina, umwe wese acahaguruka kugira mubabone, kugira dukurikize ibikurikira byose. Hariho umukoca w'abakinyi Patrick yova hasi akabaramutsa.
hariho umwajwe wiwe bamutazira Kabadi ni umukoca mwiza cyane yohaguruka. Hariho umuganga umudokiteri w'abakinyi aho yoba atumbereye yova hasi nawene akabaramutsa mukamubona umukinyi cyangwa umufana niyagwa hasi kugira muzomenye umwunganira. Ngira hari ibindi afatiriwe kurabona abaganga bakora ibintu byinshi ashobora kuba ari karavura abantu ngaho hasi hari abana nabone bagumye batsitara. Yego dukurikize rero uko urutonde ruriko rugenda. Twebwe nk'abantu baserukira New Oil abafana nibo bitegura ibi bintu. Natwe twaje ngaho kugira tubafate mu mugongo nk'abarongozi ba New Oil. Si twe twitoza kandi icyo dukora no gushigikira. Hariho ababitegekanije komite itegekanya amatora nayo nagira ndamubereke mukuru wabo yateguye ni secretary wa New Oil Academy yova hasi mukamuraba yitwa Jezi Ashire. Numukozi mwiza muri New Oil akunda akazi turamukunda cyane. Ukorera ibintu bigenda simvuga byinshi biza kuvuga uwateguye amatora nanje ndindiriye hamwe namwe kugira turabe abo mwitorera indongozi zizobatwara mu gufana uyu mugwi. Ico ngomba kubabwira nk'ujejwe amabanga muri New Oil twagomba kubamenyesha yuko abafana dukeneye n'abafana by'ukuri bitwa abafana atari ingwiza murongo. Mwava mumva ingwiza murongo ngo nabana batoyi bagenda bakurikira abandi eka. Abafana dukeneye ni babafana bumvira umutware abatwara. Ni babafana bakurikira umugwi babifise ku mutima atari akajagari. Abafana bakunda akaranga mutima kumugwi bagakunda n'akaranga mutima k'igihugu catwibarutse. Kandi nagomba ndabasabe dukoranye turi benshi muribuka ko twabuze umukuru w'igihugu cacu Burundi ko ndavyibutse nagomba tuve hasi tumwibuke umunota umwe muzoba mukoze. Abuze neza. Murakoze cyane ni mwicare. Tugira amahoro. Tugira amahoro. New Oil oye. New Oil oye. New Oil tupa. New Oil tupa. Murakoze. Nyakubahwa Nyenicubahiro mana mushobora byose. Nyakubahwa ndongozi nkuru murongoye uyu mugwi wa New Oil FC banyakubahwa muri mu biserukizi butandukanye bw'uno mugwi namwe bakinyi namwe bafana mushoboye kuduhunda amajwi kuno mwanya tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere rishingiye mu nkino. Kuno munsi rero uri hejuru twagomba dusabe abafana bose bari ngaha n'abakinyi n'inserukizi zose ziri ngaha zuno mugwi ko mwomfasha tugahunda amashi menshi cyane Imana rugira byose yashoboye kuduha uyu mwanya kugira dutunganye ibintu. Agomba kandi ndabasabe mwese mwashoboye kumpunda ya majwi mushobore kwiha amashi menshi cyane.
hanyuma twagomba tubashikirize imigabo n'imigambi tugiye kurangura no guhagararira mu kino kiringo gikurikira mushoboye kuduterera iteka. Ikintu ca mbere tugiye guhagurukira ni discipline. Hanyuma ikigira kabiri tuzokurikiranira hafi ibijanye no kugwanya akajagari. Ica gatatu tuzokurikirana tuzoshobora gufata mu mugongo ahariho hose uyu mugwi wacu uzoba ugiye gukinira, tuzoshobora kuba ariho turi ku mwanya uwari wo wose, ku isaha n'umunota tuzoba dufashe mu mugongo umugwi Niori FC. Ikigira kane dutegerezwa gukora uko dushoboye kugira ngo umugwi wacu utere imbere, tutaravye hejuru duhere hasi, tukore ibikorwa vy'iterambere kugira ngo uyu mugwi wacu Niori FC utere imbere. Ico ni ikintu kigira kane. Twabwiye yuko tuzogerageza kugwanya ibintu vy'akajagari. Twagomba tubamenyeshe yuko kuba umufana ni ikintu gikomeye cyane. Kugira akarangamutima k'umugwi, mukagira akarangamutima k'inkino, hanyuma mukirinda kwisuka mu bintu vy'akajagari. Hariho n'ibindi bitegereza kugaragara muri twebwe, kurangwa n'urukundo. Hanyuma aho bitameze neza tukabishikiriza mu mutekano ntangere atakajagari karinze kuba. Nagomba rero nongere ko ndabamenyeshe yuko dusanzwe turi kumwe n'abandi, biro yose irakwiye. Hariho icegera ngaha, ca president kirashobora guhaguruka mukamubona. Amashimesha turafise no mu bindi bisata bikurikira. Turafise igisata kirimwo abashinganahe babiri bajejwe discipline. Hariho uwa mbere atashoboye gushika ngaha, ni mubona Shabani, ndibaza musanzwe mumuzi mwese. Uwo rero ni wa wundi azodukurikiranira hafi kubijanye n'indero. Bimwe nari mpejeje kubabwira tuzokurikirana cyane. Hariho rero n'uwa kabiri wiwe na wenyene ari ngaha, arashobora gushika ngaha akabaramutsa. Noiri tupa discipline muri Noiri. Okay, turafise umunyabigega w'umupfasoni na wenyene yohaguruka mukamubona akabaramutsa. Turafise Niori tupa. Turafise n'umwanditsi, turafise umusekreteri na wenyene arashobora gushika ngaha akabaramutsa. Nitwa Kwizera Chantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani birashoboka. Hanyuma turafise abakonseye, turafise abahanuzi, harimwo umugabo n'umudamu, barashobora guhaguruka bakabaramutsa.
hanyuma turafise n'icegera c'umunyabigega nawe nyene nahaguruke mumubone. Hanyuma turafise n'uwundi muntu ajejwe morale ajejwe mizike yohaguruka nawe akabaramutsa. Tunataka ngapi? Nne. Wakasaka kana Runyonga. Aba bantu rero duhejeje kubereka ngaha nibo bantu bagize biro y'abafana, biro yacu nibo bayigize, nibo bantu bategerezwa amateza kwama imbere yanyu, nibo bategerezwa kuguma biga ikibazo cari cyo cyose. Uzafise rero ico ashobora gushikiriza, aba bantu bazokwama hafi yacu buri mwanya, tuzokwamana. Turaza kubana nimero ya telefone kugira ngo ari ikibazo umuntu ashaka gushikiriza cyangwa ashaka guterera azokwame yakidushikirije kugira ngo tugikorereko. Hanyuma rero twagomba tubashimire, kongere dushimire n'umugwi washoboye gutegura aya matora, dushimire abo bose bashoboye guheba uyu mwanya kugira ngo bashobore kuza kudufata mu mugongo mw'uru rubanza. Twagomba tuvuge duti tugira amahoro, ubumwe, iterambere rishingiye ku nkino. Intumbero rero dufise nk'abarongozi ba New York kuri aba bafana, tugomba nico gituma mwitoreye umunsi wo gutora aya matora, tugomba abantu baje imbere bazohanura abandi. Hariho ibintu biheze byo kudashigikiranira twagiye turabona mu migwi n'iyindi, siko tugomba kubitegura mu nteguro zacu z'umugwi. Mu nteguro zacu z'umugwi dushaka ibintu bidateye kubiri n'amategeko ava muri FIFA, dushaka ibintu bidateye kubiri n'igihugu cacu catwibarutse c'u Burundi. Tugomba kugendera ku mategeko ava ku gihugu akaja mu mugwi agakwira mu bafana. Integuro yacu niyo kuja imbere siyo kuja inyuma. Abagiye imbere murabizi ntaho bashika, abagiye inyuma ntaho bashika. Mugabo ugenda imbere arashika yaje. Ivyo byo musanzwe mubizi nk'abantu muzi ico mugiye kurangura. Sinovuga menshi ndabarambire, narishimikiye kuri iki kintu c'indero. C'indero ariho abantu bamwe yo habaye imipira kanaka bashwana bakavuga amajambo mabi. Ivyo nutukibishaka muri New Oil. New Oil yafashe intumbero yo gufatana munda. Ivyure umugwi wahoze witwa Inite. Inite murazi nyakubahwa Ismail Apollinaire yarigeze kuba ari perezida wayo. Ico avuga ati umugwi mwiza wa New Oil uhagaze ngaha nko gufata mu mugongo Inite n'abandi bose bo kwifuza kuzana imigwi ishobora gutera imbere mu gihugu c'u Burundi no mu ntara ya Muyinga nziza. Munegere intumbero ya kabiri niyo kuraba umwe wese ico ashoboye kwategereza kugikora biciye mu mategeko. Akazi abafise muri New Oil, ubufana abafana muri New Oil
ko ashobora kugikora biciye mu nzira nziza ijyanye n'amategeko y'umugwi wacu. Mu mateka ya New Oil nta kajagari kuva igitangura kigeze kabaye. Natwe icyo tugomba kubasaba nk'abafana, tugomba kubasaba ko mwokwitegura n'imitima yanyu, mugategura n'inguvu zanyu, ko mutegereza gukorera New Oil mukayifana atakindi kintu mubangikanije, atakindi kintu kiri ku ruhande c'akajagari, ataco gutukana ngo Star yakinye ngo tujomere Star. Eka Star n'umugwi w'intara ya Muyinga, New Oil n'umugwi w'intara wa Muyinga. Rero ko twese turi mu ntara, wiyonkoye mu ntara n'ubukiri mu ntara, ubuhemutse mu ntara ugahemuka no ku gihugu. Icyo ngomba kubabwira rero nk'abafana ba New Oil ni ugufatana mu nda. Nimwabona umusitari agiye hirya akagwa mu muvyure, ntagira uco cazana akajagari ngo nakajewe ngo uri umusitari cyangwa ndiwo muri New Oil cyangwa nduwo muri Unity. Twese turi abantu b'igihugu, twese dukina umupira kugira duteze imbere igihugu. Umwe wese azamura igihugu ku gikorwa ashoboye gukora. Ni nk'uko we ufana akaba uwundi agakina umupira, akaba uwundi agaterera umupira aha mu kibuga, ariwe umuramasera aramasa. Twese no gufashanya, kandi bajya bose ntibakorera umuntu, bakorera igihugu kubera nico catwibarutse. Umunwa ni jewe, ariko ijambo ni iry'umuyobozi mukuru nyakubahwa Nibizi Ismail Apollinaire. Ijambo rya mbere ni iryo gukeza komite ihejeje gutorwa n'abantu bagiye barerekana uruhara ntangere, haba mu mpanuro, haba mu gukurikirana umugwi iyo ugeze. Ari naco gituma bahavuye bagira umugambi ati nyakubahwa perezida ukora ibikorwa byinshi, twebwe turi ngaha ku bwawe no kubw'umugwi, turashobora gutanga agacumu k'ubumwe kugira ngo tukugabanure mu bikorwa bimwe bimwe, kuko dusangwe tuzi kuri umuvyeyi wacu. Niho rero yafata ingingo akavuga ati karibu dufashanye igikorwa, ati nkuko mubizi twebwe ntituri vyiga ngeso. Imyaka tumaze tuko turafasha mu gisata c'umupira w'amaguru sigito, ibyo tumaze kubona ni byinshi, ibyo tumaze gukora ni byinshi. Ati ubu rero tuje n'izindi nguvu mutari mumenyereye. Ubwa mbere igihugu caratureze kiraturera tugera aho tugeze, ubu natwe hageze aho dukura amaboko mu mpuzu kugira ngo natwe tugire ico tugikoreye. Ni ukuvuga umwe wese akwiye gutangura hari agatanga amaboko agatangira igihugu. Twebwe ku ruhande rwacu twarafashe ya mbere, turavuga ati igikorwa ca mbere twokora ni ico kuraba abana bafise impano. Impano kandi si ukuvuga ngo n'umupira w'amaguru gusa, hari impano zitandukanye, hari impano z'abaririmba, hari impano z'abagira ubugenegene. Abo bose rero turakwiye kubafata mu mugongo kugira nabo batera imbere bagire ico bashitseko. Ni muri iyo ntumbero rero namwe muhawe ikaze kugira mutere agacumu k'ubumwe. Komite itowe rero muri n'akazi katari gato kandi kongera kaba gato, kuko ijambo mino misi tugendera ko murazi yuko turi hamwe byose birashoboka. Mwebwe rero muratowe nk'indongozi, turabakeje ubwa mbere, hanyuma tubarungikanya akajambo k'intege, mukore nk'abikorera, mukore murerera igihugu. Murabafana, muri n'abavyeyi, kuko aba bana bato mubona muri ba bantu bo kubaha morale yagiye, muri ba bantu bo kumenya yuko bakeneye kunywa amazi iyo bakinye, muri ba bana harimo ba bana bakwiye kumenya yuko bakeneye agakayi k'ishuri, bakeneye umwanya untu kugira ngo bakure, hanyuma igihugu kizobatume bavuyemwo abantu bazima. Turahejeje kubereka rero ugwaruka mugiye gufata mu mugongo. Mugo gwaruka rero harimo ugwaruka turihira amashuri. Abo bana ntibazokina umupira gusa, bazokwiga amashuri, batera imbere mu bwenge, batera imbere no mu vy'inkino. Si ivyo vyonyene,
turiko turarondeza urundi rwaruka rufise impano cyane cyane muri Muyinga, no kuvuga mwebwe bavuka Muyinga mukerebuke muzana abo bana, nituzorinde kuvuga ngo tugiye kuzana abana bo mu Cankuzo, abana b'ibururi, abana b'imakamba, kandi abana b'Imuyinga tutarabakwiza. N'abana b'igihugu cyose so kuvuga ngo tuzokumira abo bana bose bazotogwa. Nuwumva cyo mutegereza gutahura niyo ntumbero. Intumbero rero twebwe yacu dufise niyo gukundisha inkino mu bikorwa mu iterambere, kandi tongera tugira urukundo, nivyo bizana iterambere ku gihugu. Umupira dushaka si umupira w'abapinzani nkuko bakunda kubivuga. Umusara ateye imbere ni football, Muyinga tuzonezerwa, twese tuzoryoherwa. Inite iteye imbere twese tuzoryoherwa. No kuvuga abantu twese uko turi ngaha dukinira amahoro, dukinira n'urukundo. Mu ntumbero rero yacu yo gufatana mu mugongo, hariho ekipe yagize ibyago irakorokera mu ciciro ca gatatu, nayo nyene harategekanijwe indinganizo yo kuyifata mu mugongo kugira ishobore kuduga. No kuvuga ni gwarunani dufise go guteza imbere umupira tudakumiriye. Ijambo rero rikurikira ryo kubwira abafana mugende mwitunganye neza, twaremeye kubafata mu mugongo. Abafana bazogaragaza ubutwari bazoja mu cicaro c'abamambre d'honneur. Abamambre d'honneur rero namwe murazi ibikorwa bakora. Abafana bandi babaye muzotunganya ukuntu bandikwa. Abafana bagiye kuronswa ama biometrique zizobafasha haba mu guterera, haba mu kwivugira ijambo yerekana yuko arabafana bukuri. Ikindi naco kigiye gukorwa, bazobereka ukuntu abifuza guterera muzoza muraterera umugwi. Abana uko bakina barakenera amazi, abana uko bakina igodiyo zirahera, abana uko bakina barakenera agafaranga ko kubashikana mu mahiganwa bariko barakina. Ariko intumbero yoyo dufise ntabanduka mwosengera kandi muzi nuko dutegerezwa kuva mu cicaro ca kabiri tukaduga mu cicaro ca mbere. Mwebwe rero murafise uruhara ntangere mu gushigikira ubwo gwaruka. Ikindi tuzokora nuko tuzobafata mu mugongo, turazi yuko bitoroshe. Dusangwe dufashwe rero mu mugongo n'uruganda mwese musangwe muzi Crown Royal. Iyo rero nayo ikaba yenga imitobe n'izindi nzoga zitandukanye, niyo iri kirafata mu mugongo cyane, itanga ama sponsor, itanga tuganuge dutandukanye kugira abantu babandanye biyungunganye batera imbere. Murumva nk'abo bana bose barihigwa, izi ngendo zose niyo irgira Crown Royal niyo ifata mu mugongo ikariha ibyo bintu byose, nanyene muyikomera amashi. Hama nayo kugira mubandanye muyimenya, yari yazanye n'ibinyobwa sinzi aho babishize, bariko bagurisha 1000, uwo afise agahumbi ntaze kwicwa n'inyota, aze gusimba agura akantu yivuna inyota kuko amazi yazindutse ageze kure. Hama ijambo rero rya nyuma ryo gusozera ni iryo gukeza abantu bose bateguye ibintu bikaba byafise mu ngiro. Mbere yuko dusozera rero twagomba dukeze abo bantu bose bitanze bakaba barashoboye gufasha kugira ivyo bintu bije mu ngiro. Hari abantu bitanze mu vyiyumviro, hari abantu bitanze mu buryo. Abantu bose nejo bundi turi kumwe, urugendo turarutanguye. No kuvuga ibi tubitanguje kubera buca ihiganwa ritangura, ari naco gituma rero twari twashimye yuko ibintu byo bu munsi mukibonera komite, mukibonera abantu mugiye kwitura no gutura ibibazo mufise. Komite rero mahejeje kuyibona. Twagomba rero tubereke uwa mbere mu bantu batanguye, twovuga yuko ari umumambre d'honneur kabisa kuko afise ibiro bikwiye. Twashaka nimba ari hafi aze ahubwo munamubone, umuntu yitwe Siriyake turasabye ndamubonye. Umuntu yitwe Siriyake, karibu cyane. Karibu cyane, uko angana ku mubiri niko angana no ku mutima.
arakora bigashimwa. Turasabye rero namwe komite ko muzobandanya mukorana nawe ibintu bikabandanya bigenda neza. Nibaza yuko yari intango ibindi bigiye kubandanya, hama turanakengurutse twabonye abigoye baterereye kandi isoro igwiriyo yigiye mu bikoze batari bafise abitunganya, ubu rero ko turonsa abitunganya ibintu bigiye kugenda neza cyane. Norangiza rero ndamutsa nyakubahwa secrétaire général ba nyakubahwa mwese mu byagiye ngaha, mwese mu cyubahiro cyanyu, baba bamenyereza, baba baganga, baba bakinyi, na mwebwe bamenyesha amakuru. Ndavuze ati tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, insinzi n'urukundo mu mugwi. Siriyake rero nimba ufise twebwe mu iyo ntumbero dusanzwe dufise yo gufasha ugwaruka, harimo guhera kuri batoyi gushika ku bakuze. Akademi rero twebwe turiko turatunganya ni abana baba bafise imyaka iri munsi ya 15, icicaro ca mbere ari abana bafise imyaka iri munsi ya 15. Hanyuma tuzoca ikiciro gikurikira nisha abandi bana bari munsi y'imyaka 18. Mbere aho nyene ngiriye ko turafise umwana ari munsi y'imyaka 18 yatumwe ko azobandanya gufasha mu higanwa y'intamba z'abana batarenza imyaka 18. Ubu rero nawe azofata urugendo ejo. Urumva ni muri iyo ntumbero turiko turipanga ahubwo nto tugitangura, hanyuma uko tuzoba dushoboye gufata n'abana batoyi, kuko birasaba kubanza kubonana n'abavyeyi babo bakumva yuko abana babo batagiye mu mahanga, batagiye gutakara, kandi bigaca no mu nzego za leta, kuko murumva haragiye haraba ibintu byinshi byo kunyuruza abana canke kubakoresha ibintu bidatandukanye. Izo ntambuko rero nizo tubanza gucamo zo kubona abavyeyi, tugaca mu nzego za leta kugira abo bana tubegeranye, tukabarondera naho tubashira haba hakwiye nyene kuja abana hamwe umwana atazokumva yuko ari mu gahinga, azokumva yuko ari ahantu ariko ariga. Kuko iyo ntumbero rero isanzwe hari vyinshi bikenerwa. Abana baza ari batoyi babakiri muri ya myaka yo kwiga amashuri, no kubaronderera ko abantu bashobora kwiga uburyo bwo kubarihira amahera y'ishuri, hanyuma rero bagaheza bakiga no mupira, bakunguka mu mutwe, bakunguka no mu vy'inkino. Ego intumbero nuko imeze. Ubu rero turacatorotorokanya abana, nitwamara kubakwiza hazogera igihe kandi tubahamagare namwe bwamenyesha amakuru, tugira uwo munsi wo kuberekana no gutanga intumbero, ibintu zoba byamaze gufata umurongo. Nuko muri make no vyishura. Murakoze. Crown Royal kubinyobwa respect. Igitangaza ubuzanjabuka zihingurirwa mu Burundi na Crown Royal mu gisagara ca Muyinga. Ehamarikeur Burundi waragi ubwoko butandukanye, Simba waragi, Simba wanyikavuduka, brand n'izindi, n'imivinyu, akuki, akarusho wine, agatsama wine, akandi wine, sangira wine na tamtam wine. Crown Royal ifise na furaha tangawizi juice, kakaji gafasha cyane. Umviriza kabirya Mulondo juice, Mulondo wine biganwa mu mizi ya cagiti rurangiranwa mu gukinga no kuvura indwara zitandukanye na zimwe zananiranye, citwa Mulondo. Crown Royal ivyo binyobwa byose mubisanga mu ntara zose zigize Uburundi, kandi ukunywa n'ukwigerera. Mu Burundi bwose tunakubali.